it's true. He don't change, he don't change, everything has changed. He don't change, he don't change, in the name of Jesus. There we go. Kurikirana ikiganiro c'indirimbo kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha misi yose kuwa gatatu no kuwa gatandatu kuva igihe c'isaha zitatu zo mu gitondo. Hamagara kuri 62 22 55 96 canke urungika ubutumwa kuri 79 22 55 96. Amash. Hey, arakwiriye amashi yawe. Hey, amashi yawe. Arakwiriye amasi yawe, muha amasi yawe, muha impundu n'umwami. Nimwe muri kwikene mwakunzi ndimbo ndafise impamvu birakumvira zonyambika n'izindi. Birabikana cyane nyuma y'imyaka ishika 4 Fotra Bigirimana. Aha. Uno butaka bw'igihugu cy'u Burundi kure yabwo avuga ati nagarutse mu gihugu canyibarutse. Tumubona kibuga c'indege cyitwemeye kiyo ndadaye. Aho kandi tubona miko bitandukanye benshi ko ribaza ni Fotra Bigirimana imamba canke se igikemanya zanye mu Burundi kimeze gute kimota gute. Ni Fotra Bigirimana muzi mu ndirimbo zitandukanye mwakunze indirimbo twage turakoresha mu guhimbaza no mu gutazira mu magroupe biblique turabana bandi bazikoresha mu bikorane mu biteramo bitandukanye. Ni Fotra Bigirimana ku myaka 10 yarakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza. Ni Fotra Bigirimana ku myaka 13 yasohoye indirimbo yiwe ya mbere yisi cete namusana ko ari urugendo cyakunda kuvuga ministry mu gikogwa ari ku gikogwa kandi ubona ko abandanya gukora. Inyuma yo ku munsi w'ejo hahise ateremeshije abarundi mu ishengero rya Live Center ya Munyakabiga nako byari bimeze neza cyane nuko avuga ati komeze kose mva mu bwiza nja mu bundi sindabu ku buruhe ati ndaje ndabasangize byisi nuko Fotra Bigirimana ubona ko yamaze gushika muri studio za Radio Voix d'Espoir Juremesha mu kubegwa abana b'Imana tumwikaze amahoro cyane. Radio Voix d'Espoir numva ndyohewe kuronka akanya nk'aka ko kuza kuganira namwe nenda bakumbuye. Shalom. Abo bakora ijyaje nyene rimota ibihe bidasanzwe ku munsi w'ejo mwarimo muri Live Center. Ku bakunzi bacu batasha ko barahageze nizire ko byari bimota neza kandi byari bisa neza. No kubabaza ariko jaho ageza kubona no kumva byagenze neza bama twagize ibihe byiza cyane. Yego cyane. Abakunzi ba Radio Voix d'Espoir Juremesha murabyumva cyane ni Fotra Bigirimana inyuma y'imyaka 4 aragarutse. Nituzi giye agiye kumaranga haraza kubyivugira ariko kandi ubona ko yagarutse kandi agaruka neza. Inyuma yo kumubona mu live recording hariya singo ya Vivant ari Kigali tukurabona ko abandanya ava mu bwiza cyo ngubona avuga ati ndaje guteramisha abarundi byo mwaraye mubonye hariya mu live center sibyo byogaragwa ko ariko kandi ni Fotra Bigirimana yiyumva gute mutima bimeze gute inyuma y'imyaka 4 gusubira hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Fotra yiyumva neza uyu munsi surtout uyu munsi bon nukuri kuva nshika niyumva neza ariko uyu munsi by'umwihariko kuko uyu n'umunsi mpimbaza birthday yanjye.
Oh, happy birthday to you. Thank you. Uyu ni umunsi vraiment wa birthday Quelle yanjye. coïncidence. Birthday uri Burundi, uri mu bantu ukunda mu gihugu cawe, sha biraryoshe vraiment, numva ndyohewe cane. Reka nsabe hana Carmel ariya Anshishije ko happy birthday. nibikunda ari inyuma ya kamera nibikunda yo kandi abakunzi ba Fortran Bigirimana mumvise ko amaze gushika muze kwakura mu mwifuriza isabukuru nziza. Mwifuriza isabukuru nziza nyene n'umutima w'abana b'Imana. Nuko ni imyaka ine Fortran Bigirimana hariya mu gisagara ca Lyon murahindura. Ndi mu gisagara ca Lyon, oui. Ah. Iruhande yaho ni gisagara citwa Pierre de Roussillon, mais ni Lyon nyene, ni iruhande ya Lyon. Chefana mu gwa Olympique Lyonnais ari. Nashwa aho udashaka ingorane. Uvuze iyindi Nabya Marseille canke Paris Saint-Germain. Ivyo bivuze ubuzi ko mu asha sinzi yo wocuja kuba. Okay. Uba, chubuguti, uti. Umugabo Yesu umuga twati. Sidabo Umugabo Yesu umugabo. tanura umugabo. Fortran Bigirimana mu bundi bumotse bw'abantu kumve ko ari we turi kumwe by'ukuri. Ni wifurize basi sabukuru nziza. Shari ukuri ahubwo niwe warukwiye kwiyifuriza. Oya tuwe turumviriza indirimbo. Nawe ntegereje abantu bahamagare hama bandirimbire happy birthday. Wow. Nawe wagomba gutangura. Ijwi ryanjye ndiriye umusura aho amadukane kolabo y'ubwiza. Man. Okay. Nuko ni Fortran Bigirimana hariya mu gihugu cy'Ubufaransa muziki mpimbazamana ufise ishusho imeze gute aho uherereye? Ufise ishusho ryiza. Ufise ishusho ryiza. Burya mu Bufaransa nukuri hariho rezo nini atari no y'abantu deja b'abakristo bakunda Imana kandi bakunda n'ibikorwa bya gospel. Ubwo nyine franchement ni terrain nziza ariko itoroha cyane kuko quand même ni igihugu baterekwa cyane. Bon hara abo bita bahate benshi abantu batemera Imana, urumva ariko ni terrain nziza yo Kabahakanye. ariko ni terrain nziza yo kuvugamwo Kristo. Urumva iyo ubonye bimeze uko abarakajya Imana ibiduhaye tuko kwamamaza Kristo. Ariko hari ama eglise menshi manini, nibaza ko ari n'ama eglise usanga afise ikibanza gikomeye muri francophone. Birisa. Nabyo bifite amatwi kandi biramwumvira. Birumva. Ejo wese wari uri ni wari kuri live center. Ariye. Byageze gute. Igero byagenze. Ndi mu bantu bakoresha imbuga cyane mu kwamplifya gutumira abantu. Ariko sanga kuganyuma ndi bino bikorwa kandi ariko ico twakoze kiravuga gusumba kuvuga. Izeko ariko twari kwikira ku rubuga rwa YouTube rwa Live Center twarabona ko byari bimeze neza. Isi yaramaze kuba gasagara gato. Rimwe na rimwe hari ukeneye ibya chaleur kuba uri kurabiviva live nabyo biraryoha kuruta. Ariko next time kuko hazobaho next time umwaka uzi Imana dushoboje. Nariko ndumva ubumote bw'umwaka uzi ugomba kubuhari ikintu nyene gikomeye. Cyane reka ndabemera abakunzi umuziki wa gospel ko ariho nzoba ndi
hamwe na timu yanje n'urugo rwanjye. amen Eza. amen famille Ayo makaro ya muziki cyane. famille Yego cyane. waramutse waramutse Abakobwa banje bikagutega yose. bangana gute Birakumbira. bangana gute abakobwa Hano umwe ari gukadura ko ku mezi 9 Wow. amaze kugira ugutwi kumva umuziki. félicitations félicitations Karagaciyemwo ni Fortran Bigirimana turi kumwe muri izi za Radio Voix d'Espoir Juremesha. Indirimbo ndafise impamvu nkuko mwakunze kuyisaba mu biganiro bitandukanye. Datazonyambika n'izindi uja kuri YouTube wandika Fortran Bigirimana. Urabona ko hari n'ibindi bikorwa bikimoto ubushasha ku rubuga rwa YouTube hariho indirimbo uri mwiza murakaciye indwi zika muri 3 gusa imaze gudushikira indirimbo n'izindi ziri muri Gifaransa babyumva cyane uri hariya mu giza cya Lyon ubonye titre moi je vais danser ukabona Jésus règne n'izindi nta gitangaza kirimo indi misozi zatwa Kristo umwami. Umviriza rero. Ariko kandi ndashaka kwibaza ibibazo bitandukanye Fortran Bigirimana ibintu bibiri bitatu nyamukuru bimushituye hari Lyon gushikana mu gisagara cya Bujumbura. inkumbu sinabibire inkumbu ndabakumbuye pe ndabakumbuye ariko Imana nayo yararongoye intambuko ama circonstances burya enfin sinzi ko muzi Enoke umuhungu wa Pastor Edmond yarafise ubukwe mu Rwanda i Kigali arantumira na madame hama twigira inama yuko ndi bumukorere surprise nkagenda mu bukwe bwiwe navyo yarazi hama rero navuga ni bon ko ndi mu Rwanda kandi nkaba nari maze kubwira abantu kenshi ku mbuga ngurukana bumenyi ko ndabakumbuye koko hama binahurirana turiko turaganira na Pastor Mark cambwe ateko waciye kuturamutsa niki ndavuga ni nukuri inkumu mfitiye abarundi numva no subira inyuma naciye basi ngo ndabara turamukanye gato niko rero kwisanga bara umuntu aciye hano numva ndyohewe kuko nkuko nari ndabivuze mu kanya inkumbu kabisa zari zabaye nyinshi ubu ndibaza nagabanije gatoye hama umwaka uza ngira basi tuzogerageza tuzikureho zose inkumbu. Imbere twako byo mwaka uza ni ja mu mwaka uza rimaze kuza inshuro zisika 2 3 4 bisigura ko mu mwaka uza hatekeye ikindi gikemanye cyangwa giseke kidasanzwe ni Fortran Bigirimana uriko raba publier ku munsi wejo ni cyaje mu mutima wawe bwa mbere hariya muri live center yuko nivyo nari ndabakumbuye ariko nabo banyeretse ko bari bankumbuye ko twari dukumburanye rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye jewe muri version ya Fortran ndavuga ni n'urukundo rutagira ibikorwa ruba rupfuye je kubwira umuntu ko ndamukunda ko ndamukumbuye bitajanye n'ibikorwa biba bigoye kwemera rero je nashize ibikorwa ndaza kugira turamukanye ariko n'abarundi ejo ahise barayi banyeretse ko nabo twari dukumburanye koko kandi ni nayo mpamvu ndabemereye nabijeje ko Imana idushoboje ikadutiza ubuzima gushika mu mwaka uza shana ukuri nzoza tugirane ibihe vyiza kandi nzoba maze no kubashikiriza urukurikirane rushasha kuko nigo mvuye gukora bon nkuko nariko ndabibabwira nararonse akaryo ko gukora iyo surprise ndayikorera uwo muvukanye nari ndababwiye ariko ndanabwirira ko nkuru rukurikirane rushasha nakoze live recording mu buryo buri private kandi izo ndirimbo numva shaka kuzibashikiriza mwumve kubera ko ubwo buryo buri private Fortran kubera ko naho nyene ndiko ndategura gukora igikorwa mu mwaka uza kandi umwanya wari muto
ndavuga nti sinoronka umwanya wo kuja gukora ibintu bya mediatisation birebire kuko umwanya wari muto cyane rero numira abantu bake bandi hafi nibo baciye baza turabana muri ivyo bihe twagize ibihe vyiza cyane vraiment nukuri mwitege izo ndirimbo vuba ziraje kandi ndazi ko muri buhabwa umugisha nazibagira umva amahoro yamaye ashiramira umutima wanje umunezero wiwe nizo nkomezi zanje umva yanyujuje ishimwe ataho norikuye haleluya haleluya niyo ndirimbo yanje ndafise twese ndafise tera haleluya araho nasi aribyo yankoreye nasi amahoro yamaye ashiramira umutima wanje umunezero kuti yanyujuje ishimwe ataho norikuye haleluya haleluya kandi ndafise impamvu yo kumushima Yesu ndafise impamvu yo gutera haraho nazibagira aribyo yamaye amahoro yamaye ashira umutima wanje umunezero wiwe yanyujuje ishimwe ataho norikuye haleluya twagiye 1 2 amen yes Yesu n'umugabo ni imwe mu ndirimbo cyangwa se indirimbo zakunzwe cyane no muri Mbyifotwa Bigirimana ni saa zine ziburi minota 2 hano muri isi za Radio Voix d'Espoir ijwi iriremesha turabandanya n'ikiganiro cacu ngo birakumvira mana birakumvira Fotwa Bigirimana mu mwaka 2022 twarabonye imwe mu ndirimbo avugisha abantu benshi tuko turabantu rumwe mu runganwe rufise ruvuze umuziki mimbazamana gospel nga mu Burundi indirimbo yari yarakoraniwe indirimbo mwise yarazutse ico gihe twarabonye Apollinaire Bodimara turabona badudu ba Fabrice Nzeyimana na Maya twarabonye abaririmbyi nka Willy Wizeye ba David Trésor mufatanya uno munsi hariho abariko batwumviriza bashobora kwibaza aba bagabo umuziki wa gospel uno munsi bahurira hehe uno munsi barafise ico bako bategurira urunganwe rushasha deja aho duhurira turafise imbuga turafise groupe WhatsApp duhuriramo twese kandi tuganiramo hama ivyo turiko turategura urumva nyene turacariko turaganira turaba uburyo twokora ibintu maybe nibaza ko vyobera umugisha twibaza ko vyobera umugisha igihugu cacu c'u Burundi n'abakristo en particulier ariko ubu tuvugana nibaza ko sinotanga umuco cyangwa nange detaye z'ivyo turiko turategura ariko biriho ico nizera nuko biri bubere umugisha abarundi en général mudusengere kuko c'est vrai que twese jendi mu Faransa harabari muri Australie harabari mu Kigali ubu harabari muri Etats-Unis nibiba byoroshe gukorana à distance uko ariko ico nzi nuko tubifise ku mutima kandi iyo groupe WhatsApp iraduhuza imbere yawe nacenanirana ibisangi bikomeye mu maso ni Fotwa tubona n'abarimyi batandukanye haba hanze igihugu aba atwiye misigaro turabona aba James na Daniela mukorana ibikorwa bitandukanye mu rukurikirane rushasha tukabona rukonera rushasha rugize n'indirimbo 8 umutima nyamukuru wari no rukurikirane n'uwahe hoba hari ubundi bufatanye mu bandi baririmbyi batandukanye muri kino gihe
uru rushasha canke rushasha rushasha nkuko nakubwiye kare ni naronse umwanya muto wo kurukora ariko bon iyo uronse umwanya muto urumva bisaba ko indirimbo uba wayirungikiye umuntu akaba yaronse akanya nawe yo kuyimenya no kuyiga n'iki urumva nta ma collaboration nakoze cyane muri urwo rukurikirane ariko hari izo turiko turapanga gukora muri kazoza tuzobibabwira hamwe n'abarundi hamwe n'abanyarwanda tuzobibamenyesha tuzobibabwira sinza gutanga detaye nyinshi ariko gahunda irahari. Okay. Igerekezo rya 10 kwezi kwa gatandatu narigeze kwandikira ubutumwa bugufi bivanye n'ibyo neko ndabona biko biracana cyane ko hirya no hino niciswe ndafise impamvu live concert ndabona ahandi muri ko burabikorera ko waje ngira ni hano mu gihugu cyacu bimeze gute nizere ko tugiye kubona ico wavuze cyo mwaka uza ni ndafise impamvu live concert canke bimeze gute sindamenya titre ariko ico nzico nuko uwo munsi Imana izironkera mugani w'umugenzi wanje James na Daniel turiko turaganira dukunze kurocokozanya tuba tuti Imana izironkera uwo munsi Imana izironkera ko tuzoririmba indirimbo nyinshi tuzoririmba n'amahoro naco nzoba nimufashe dushime kuko ncira inzira ubunyuzure birakumvira zonyambika Yeriko izinshasha bref uwo munsi nyene sindamenya indirimbo nzowitirira ariko igihe Mpwemu Yera azoba yamaze kubinshira ku mutima nzobabwira titre yayo ishobora kuba ndafise impamvu live concert nkuko ishobora kuba iyindi warakijanjaguye canke izindi ziri buze kuko ndakeneye ofete sije nzobona ndabashikirije indirimbo nshasha nukuri narahezagiwe ndiko turiko turazibanamwo n'abantu muri live recording ndazi ko namwe muri bo habwo umugisha muri ko murazumviza ubwo rero vraiment ubu tuvugana sinovuga ngo nzoyita ndafise impamvu live concert sinovuga tuzoraba uko Imana iturongora ariko iconzi ukazoba ari ibihe vyiza umugiza bw'Imana. Okay. Ni Fortran Bigirimana tubona twihwije indirimbo ndafise impamvu ni Fortran Bigirimana yadutambije ukuntu style ibintu benshi bagiye babigira ko babikijya nino ni Fortran Bigirimana tumenyereye imidiho nk'iyi waba inspire bije gute biro duhindurire ofete nibyo ariko ndavuga jewe buri gihe nama numviriza ico Imana ishira ku mutima kuko burya umwana w'umuntu ntashobora kumenya ico ubwoko bw'Imana bukeneye atari mwene ubwo bwoko nyene Imana rero jewe buri gihe ico nkora numviriza ijwi ryayo nkumviriza orientation Mpwemu Yera orientation yo gukora ragace nkora ragaye Mpwemu Yera orientation yo gukora style nk'izi nkora style nk'izi style zozo hari nk'indirimbo ije vuba yitwa Iratabara umva ni style igomba kumera nka Seben muzo ryohewe hari n'iyindi yitwa Zishonje Zidahishije hari iyindi yitwa Ebenezer zishonje zidahishije muzoryohewe ndazi muzoheshwa iyo ndimo kumenya bidanje numva ibintu byo gukarago numva ibintu ari iyo ndirimbo zishonje zidahishije hari n'iyindi yitwa Bigirimana ntibaze ngo niko iyo ndirimbo by the way narigeze no kwandika no muri ku rubuga rwa Facebook ndavuga ni Imana yamaye indirimbo yitwa Bigirimana ariko numva bingoye ndayisore kuko numva mu mutima ndiko mu mutima Mpwemu yari yamaze kongera ati uyisore ayo nkatinya ntibigirimana n'izina ryanje tu ariko wumvirije ubutumwa uri muri iyo ndirimbo ndazi nayo muzohabwa umugisha izi zo ziri muri ino album shasha refrain y'iyo ndirimbo Bigirimana ivuga ngo iyibikora nimwe iyibikomeza nimwe
ntikorera ku gitsure c'umuntu. urashobora guhibongoza uramusinyire Bon, ivuga- bazo batokane Yibikora nimwe tararararara yibikomeza nimwe nikorera ku gitsure c'umuntu tarararara nta n'umuhanuzi keneye ihangame nta nkeka nibyo bigira imana niyo babona ivy'ukuboko kwawe gukoze mu byawe niyo babona ivy'ukuboko kwanje gukoze mu byawe ubabwira uti bigira imana bakakubaza bati b'abanyegiputa baroye hehe ko tutakibabona ukundi ubabwira uti bigira imana uti pfuka musenge maze unyizere terera hejuru ijwi unezere uti iyi bikora nimwe yo yelelelele nimwe nimwe iyi bitunganya nimwe nimwe kosore yatanguye nimwe ani oya imana izironge hana indirimbo nize kuzikoresha araho nshikibacari hana nize ko niba zikoresha araho uko batwumviriza ndabona ko bamaze gutagira ubutumwa bugufi imana ibahezagire cyane azi ko ari benshi mwari mukumbuye Fortran bigira imana nitwa niyo sabana stars Fortran uranezera cyane hezagirwa mukajya turagura umurongo mushe kutwakura ku 32 22 56 96 32 56 Hallelujah. 1, 2, 3. Amen. Yes, yes, yes. Umugabo yelelele. Amen. Ibiganza byacu. Amasha. Amen. Yesu, Yesu umugabo. Amen. Uba, chubuguti. Umugabo, Yesu umugabo. Sinabuba bararutanura umugabo narakubonye uri umugabo ndavuze bararutanura umugabo Yesu uri umugabo haleluya Yesu bararutana okay amen bararutana yodododo ubu rero uti uri umugabo Yesu bararutana uri umugabo narakubonye uri umugabo wow Yesu umugabo ararutana twese amashi yacu twese gutora ibisa n'ibikomeye mu maso nabyo sinabuba ibisa mu maso yanjye nabyo uti nta musozi uba munini imbere yawe kuko ibisa twese ibisa n'ibikomeye twese nabyo uti nta musozi uba munini imbere yawe kuko atanakimwe kitagusha ibisa nabyo oh baba uri Jehova Shalomu mahoro yanjye no mu mipfunda Yesu mbera amahoro ashitse ibisa n'ibikomeye twese gutya nabyo
ntacyo bigira amatwi uti nta musozi uba munini imbere yawe kutajyana kimwe kitagushobora ibisa twese kujya koze ntacyo mama uri Jehova nisi bendera ryacu igihe cyose iyo tukwambaje uradutaba twese ibisa bikomeye nabyo nta musozi twagi kitagushobokera ibisa n'ibikomeye maso nabyo twese 1 2 3 ibisa twese yawa mariba harimana mwijuru hey amashi yawe hari urutoki rutananirwa harimana byose byumvira yeriko yawe iri mugwe hasi twese amashi uba Yeriko yawe iri mugwe hasi twese semerera ubyize uti yeriko yanje yeriko yawe yimuke igwe hasi Agwa hasi kabisa. aboneka yeriko mwashyize kuvuga iki hari umuntu adashobora kubatahura yeriko icyo mwashyize kuvuga Yeriko bariho genda yumva sigura nk'umusore wawe musigurira uwo muntu bya Yeriko sigura yeriko kimeze nk'umusozi kwavuga kigwe hasi igwara zigwe hasi bivuze nk'ibiguta beti Yeriko yari nk'imvugo nshushanyo nashaka kuvuga ikintu cyose kiguhanze wa musozi wawe nyene nafashe nka reference ya Yeriko muri Bibiliya bazunguruka Yeriko bahamagara Imana inshuro indwi rero Yeriko yawe ikintu cyose kikuhanze niba ari indwara niba ari ubukene niba ari ingorane uri kurahura nazo mu muryango wawe muri couple nariko ndavuga nti uhumure Yeriko yawe iri bugwe hasi wewe wizera Imana uvyereka Imana hari urutoki rutananirwa hari Imana byose byumvira Yeriko yawe iragwa hasi. Haleluya ndabaramukije fo twabigira Imana nitwa Vange ndiko ndamukugende mu gishingano igiteramo nijyari neza na neza Vange mu gishingano ashaka ko muba précis exact igiteramo nijyari neza na neza bon muzoba mubaye radio ya mbere mbuzemwo itariki ejo barabimbajije ari Hana Carmel tuguza kamera mu masanamu yagutse ku mugaragaro itariki gira imenyesho itariki zibiri z'ukwezi k'umunani Le 2 août 2026, le 2 août 2026 ku mugaragaro bijije kuba officiel itariki zibiri Myandagaro itariki zibiri Myandagaro ukwezi ndagukunda my god n'ukwezi navukiyemo nuko itariki zibiri ukwezi k'umunani mu mwaka uza Imana izotugirira neza iyo tariki hana uyandika ahantu
tariki zibiri ukwezi k'umunani abasenga dutangure gusenga imana idufashe ibintu byose ibitunganye tuze tugire ibihe byiza ariko je nditeze imana vraiment. Okay, ndi wa mudahimuka w'iradio Voix d'Espoir juremesha ndamukiza Fortran Bigirimana ndi gihange nitwa Colin kuri mama ari ku Murama wa Rugunga turi kumwe namwe ikiganiro kiraryoshe ziriko muheza umunywanyi wacu. Shalom nitwa Irishura na Clint ko ndabakurikira ndi mu gishingano Fortran Bigirimana ategekanya gukora ikindi gikorwa inyuma ya life center ryari nabivuze ndibaza itariki zibiri z'ukwezi k'umunani imana idushoboje mu dusengera tukandi ico cifuzo cane 32 dushaka kubaza Fortran Bigirimana mu minota dusigaranye arashaka kumubaza kubw'ibikorwa bitandukanye kandi yavuze ko igenekerezo rya kabiri ukwezi k'umunani le 2 août 2026 afise igiteramo nibyo ntituraronka izina ryacu kandi umve ko igihambaye no ko hari igiteramo tariki zibiri z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2026. Nuriyo mitwaro yose Sidabumba Ninde Ninda nuriyo mitwaro yose. Oya, stop. Ene usemerere twumve. Ninde wundi yo gukura kiyo mitwaro ninde? Nuko turabanda n'ikiganiro shimira iwitwa Innocent Ban Ki-moon mu cibitoke ca Rugombo ndabateze yompi ndamukiriza Fortran Bigirimana twari tumukumbuye hariya mu cibitoke ca Rugombo ubu nabo baraye bagiye mu ntara ya Bujumbura n'itunganya shasha y'intara. Nuko ndabona ko hari n'ubundi butumwa witwa Desire hariya kwizera katwumviriza kuri Byizigiro kuri radio Ibyizigiro nawe nyine tumuramutse numwe mu bako barafasha cyane muri kino gisata. Shalom. Yitwa Majambere Augustin ndabakurikanye ndi mu Kajaga. Fortran Bigirimana yoba azananye n'umuryango? Oya, cette fois-ci nitwazananye ariko mu mwaka uza tariki zibiri nzobasha bose niho bazaba bari ngira n'umukobwa wanje azobaririmbira gato naje ariko bose bazoza iyo gahunda ya Imana idushoboje. Okay. Nwitwa Engineer Terence diko ndabakurikirana Fortran Bigirimana. Shalom. Wifuza ko mwokorana byogenda gute? Onako Engineer Terence n'ubutumwa nibaza ko bwa mbere na mbere ikiba gikenewe nuko tumenyana umuntu akamenya umuntu ninde nzera nde iki akaba kunywana kw'imitima ukamenya amavaleur yiwe intaye yiwe hama ibindi vraiment ibindi biroroha ivyo ico nico nyamukuru jonda. Giza cyane Fortran Bigirimana. Mbere ko turangiza ikiganiro urunganwe rushasha
muri hariya iriyo mu gihugu cy'ubufaransa muri kumwe rukikenera hafi mufite ishusho imeze gute kuri no runganwe rushasha ruriko rurakora rugira ikirenge mu cyanyu? turarukurikirana bien sûr turakurikirana ibiba byose ngani muhira ngaha niho ibintu byose byatanguriye kandi dufite na responsabilité yo gusapotinga, yo gufasha, yo kuhanura, yo kuba hafi abantu uko tubishoboye. Kandi hari abantu ejo kubaje muri Life Center, hari abantu na ronsa akaryo ko konora no gushimira mu buryo bw'umwihariko. Harimo Pastor Lopez, kuko mu bantu nagiye nubwo mba ndi kure ndaba n'uyu munsi twavanye 3h du matin kubera twariko turaganira cane, nakunze umutima wiwe. Ufite iki gikorwa dukora, it's about umutima, ikintu Imana iraba n'umutima, umutima w'umukozi w'Imana, umutima ugomba guhesha Imana icubahiro. Ibindi bya tekinike biza ari bifasha kuzana ujya mutima guhiforoma message nubwo butumwa Imana iba yaduhaye. Rero mu bantu nabonye ndi kure nkumva umutima wanje uranezererewe. Pastor Lopez arimo n'abandi na Obed ejo ariko arakora hariya muri Life Center n'abandi urumva sino bavuga bose ngo nabamara, ariko ndibaza ko hari amarepere Imana iba yarashizeho, kuko burya urabona nk'iyo wagiye kwiga mu ishuri ukaronka diplome niyigera inganya uburemere na experience uronka nk'iyo ugiye muri stage, sibyo? Rero iyo uronse akaryo ko kubona umuntu amaze imyaka ari muri domaine ushaka gukoramo ukamwigira ko aba ari ikintu gikomeye kandi gifasha cyane. Njyewe ndazi ko hari abantu benshi ku bw'ubuntu bw'Imana twagiye turafasha peut-être badufata nk'amarepere, ariko ubu siho ntituri kuri terrain. Rimwe na rimwe hari igihe biba bigoye ko umuntu agufata nk'arepere atakubona buri munsi. Rero kubona hari abantu bahagurutse n'umutima w'Imana n'urukundo rw'Imana, atakindi kimuhagurukije, atari amafaranga, atari kuba famous, kumenyekana, ariko agomba gusa guhesha Imana icubahiro mu rungano rwiwe no kuvuga Kristo. Abo bantu n'abantu mba numva umutima wanje wishimiye cyane, unezererewe. Rero muri abo Pastor Lopez arimo, navuze Obed, navuze hari n'abandi benshi, aba worship leader, hariho n'abandi Imana igenda ihagurutsa mu midi itandukanye, ariko numva abo bantu ndabanezererewe cyane. Kandi bumve ngo Fortran arabakunda, arabanezerewe, nubwo bidakunda ko tubonana buri gihe, mumenye ko muri mu mutima wanje kandi ndabasengera. Ngo Imana ibakomeze, kuko nivyoroshe. N'ejo twari tubiganira na Lopez, nivyoroshe, bisaba kwemera, bisaba obéissance. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Kumvira biruta ibimazi. Rero muri uko kumvira bisaba ikiguzi, mu buryo bwa energy, bw'inguvu, mu buryo bw'imyaka, mu buryo bw'amafaranga, bisaba ibintu byinshi. Ariko ico no kwizeza abantu bariko baranyumviriza bari muri iyo domaine, Imana ntigideni ry'umuntu. Turi byabona by'ibyo ndiko ndavuga. Gusa ikibazo nuko abantu bavyinjiramo bafise amamotivation atariyo, bashaka ngo mere nka naka ndonka ivyo sivyo utegerezwa kuza. Bavanye utegerezwa kuza ku Mana urondera ukuboko kwayo, urondera ikiganza cayo, urondera umutima wayo, uronse ubugenzi bwayo, ukaronka umutima wayo, uzoba uronse vyose. Niyajya mvuga ngo azonyambika, simanza amaso inyongera bitazotuma mbura ibitsibo. Yamaranzi kw'Imana yubahisha abayubaha,
ntaco nzoyiburana. Rero umuntu afokasinge apana ku gitutu, fokasinge ku Mana, ibindi byose biza nk'inyongera, bikaza nk'igitutu kigukurikira. Igitutu hari igihe uciruka inyuma, ntuciruka inyuma, ugomba gukurikira Kristo, ugakurikira umutima wiwe, ibindi Imana irabikora kandi bikora neza. Nta hantu nabonye umugororotsi akogwa n'isoni. Imana nta hantu nabonye umuntu ayubahisha yigeze akogwa n'isoni. Ikibazo kihaba, urumva ngiriye ko mbwira n'urungano rwacu rushasha, hari igihe abantu bakunda ibintu bya tikotake, sivyo, bivana na kontra ushaka kugiranira n'Imana. Jewe nka Fortran, kontra nagiraniye n'Imana nayibwiye ni je ndaguhaye ubuzima bwanje bwose, ndabukweguriye, ugenza uko ushaka, bijya mwumva ndirimba nibijya nyene, ariko Imana nayo hari ukundi icibikora. Je nakoze pati yanje, nanje buri gihe nkora pati yanje, ariko Imana nayo ihora buri gihe ikora pati yayo. Ntaco nigeze mburana Imana, yamaye umuryango mwiza, yamaye abana, yamaye umugore, yamaye kubaho numva mfise ubuzima bufise intumbero, kuko burya ubuzima bugira intumbero gute igihe utariko buri gihe ukora wirabishako ngo jewe, ahubwo ukabaho ukorera abandi, gukorera Kristo no gukorera abandi. Rero long story short, ikintu ndiko ndashaka kuvuga, abantu bariko baranyumva, bariko barakorera Imana, bayikorere mu mwemu no mukuri, bayikunde, baronde umutima wayo, barondere ubugenzi nayo, ibindi byose ebana Imana kabisa naco muzoyiborana. nuko birumvikana cyane ko ari Fortran Bigirimana agiriye ko atera kama abana bariya mu kurangiza ikiganiro, abariko baratwumviriza, aba bakunzi ba gospel, aba baririmbyi muri rusangi, ubutumwa mbeko turangiza abo batekerera Fortran Bigirimana imbere yuko batanga kwitegura igiteramo cyo mwakuze. Ubutumwa bwa mbere na mbere nshaka kubwira abantu ko ndabakunda, vano ndabakunda, nari ndabakumbuye, numva njyohewe kuba hano mu Burundi. Mwambajije ku bijyanye n'abaririmbyi mu buryo bw'umwihariko, ikintu mbashaka kubabwira ni uko bakunde Imana by'ukuri, bayikunde n'umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose, bayihe ibyabo byose. Ni ukuri babikoze uko, bya bindi byose imitima yabo yipfuza bazobibona muri Yesu, kuko umunezero, amahoro na bya bindi byose, kuko Imana itwemerera 100% hano, ikatwemerera n'ubuzima buzohoraho. Rero Yesu ni byose, tuvuge Kristo, tuvuge Yesu, tumukunde, ibindi bizoba ari inyongera. Ndabakunda, Yesu abamugisha. Reka turangize ikiganiro tubwira ati happy birthday to you again Fortran Bigirimana. Akoze cyane. Ariho after party. Ndafise umuvukanyi wanje ariwe ariko arantegurira ahantu. Nabubonye ari reka tumutashi. Umwambaro wa Brazil ariya. Shabiki mkuu wa Selisao. Ni Fortran yari yagendanye n'ubundi muntu bari kumwe hariya. DJ H niwe vraiment niwe amfasha cyane, iyo ngomba kuzino niwe ategura amamediatoire, niwe amfasha ibintu byinshi birenze ivyo yabaye umuvukanyi. Reka ndamushimire publiquement, Imana iguhe umugisha DJ H, Imana inezereze umutima DJ H, sema amen bro. Wamugisha utagira umubabaro, abari w'Imana iguha, wamugisha wa Abrahamu. God bless you, ndabakunda cyane. Ngesema amen kuba angekupa Thompson nini. Mubisanze ziko ndavuga uko Chakira amen, Chakira amen, Chakira ejo ora Chakira. Imigisha ninjira nsohoka, imigisha y'ahantu ho mwira, umugisha wa Abrahamu, umugisha utagira umubabaro. Chakira amen, akira Chakira Okay, nakano turangirije kiganiro c'indirimbo, abakunzi ba Radio Voice Sport Jumesha
ibiganiro byacu bigiye kubandanya kuri kwa dushimira hariya mugenzi wacu Erika Kimana niwe mugiye kugumana gushika isaha zitandatu zuzuye neza hanze nize ko zizosubira nuko tubashimiye cyane mwese mwatwandikiye ubutumwa hirya no hino nshimira witwa Boaz ndashimira witwa Mandela n'ubundi butumwa ndaje gusoma umve ko tubakunda cyane imbere y'umwanya s'umwanya kandi nyuma y'umwanya ntabakira umwanya birumvikana cyane ni Fortran Bigirimana mwari mukumbuye kandi ababwira byinshi aro kandi anote igerekerezo rya kabiri ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi 2026 afise igiteramo ngaha mu gihugu cy'u Burundi birumvikana cyane no kwezi k'umunani mu mwaka uza ukwandika ahantu ntuzohave wibagira cyangwa se ngo bashire mariage usanga nyene bigenze kundi nuko dusubire mu bindi biganiro bicura mu nyamasaha 80 ku 28 ikiganiro Hana Carmen aragitero yagize kuri Facebook ushaka kuba utaronse umwanya wo kwikirana kibira akavuga ati I'm not selfish ndagitiriganira kibahereje kibanezereze nuko ahanje cyangwa se hatinze ko dusubira ubu butaha mu bindi ibiganiro tubwira ati bye bye.